ariko rero tububaha uko bari. Jewe akanyamuneza karanyuzura kuko mu gihe nganirira abandi Bikira Mariya mba ndiko ndayagira abandi umubyeyi wanje Mariya mawe, umfashe ndakuyagire bano ba Kristu mu buryo ndabumvisha neza, ndabafasha gutegera ko wewe uri nyina w'Uburundi. Naho ababyeyi ba muntu b'iki gihe bashobora guhindana bakirukana ubura bwabo, Bikira Mariya we nta na rimwe yigiza kure abo umwana we yamuhereye munsi y'umusaraba. Aciye kuri Yohana umutumwa niwe atubwira ati nguyu nyoko wawe. Yohana 19 umurongo wa 27. Mbere no kumviriza abayaga umubyeyi Bikira Mariya jewe byama bintera akamwemwe kuko mba ndiko ndumviriza amatazirano y'amawe. Nzi neza ko Bikira Mariya abo uwa mbere kumpimbara Yezu ahaguye. Nobura kwiyumva kandi nkishima gatoyi numvise uriko aratangarira mawe. Bavukanye inkunda, ndizeye rero ko namwe kuri uno mugoroba mbere muri rino joro ryose muza kuguma munezerewe, aho abavukanye batandukanye baza kubayagira Bikira Mariya nyina wa Yezu. Ako kanyamuneza karabafasha gutera amamutaruha, kumviriza mudasamara, ushyira mu mutima ibyo muza kumviriza n'urukundo rwinshi. Kandi rero muce mubibera abatumwa, ejo hirya y'ejo muze mubimenyeshe n'abandi. Nababwiye ni iteka kumviriza ubuyaga Bikira Mariya, wa mumarayika w'umukama ni wamuramutsa ati mwaramutse wewe wuzuye ubutore, umukama muri kumwe, humura Mariya, waragiriwe ubuntu n'Imana. Muri Luka ikigabane cya mbere umurongo wa 23 mbano wa 28 n'uwa 30 bavukanyi bagatolika. Nukuri jewe ndabatangariye, jewe numva yuko ndi n'akanyamuneza kenshi cyane kuko yaga umubyeyi Bikira Mariya nk'uko tumwigishwa na Eklesiya. Intore ngiyo nindatoreka byose ngo ayitangarire, nindatokwitegura ngo yumve kandi atangarire ibyiza Imana yamugiriye. Twama dutega amatwi n'uhava dutuka. Mwega harakantu w'Imana yitereye iteka ikamwuzuza nk'ubutore bwayo. Niteka rero gutega amatwi aba yaga ibyiza Bikira Mariya yagiriwe n'Imana mushobora byose, kuko yamugiriye ibitangaza. Kandi abantu bose egome nabo mbere bamuvuga nabi kuko batamuzi. Abantu bose bazokwama bamwita muhirwe no mwijuru Bikira Mariya ni muhirwe. Aberanda barabiririmba, aberanda kubera urukundo bafitiye Data na Mwana na Mutima Mweranda, kubera ibyiza ubutatu bweranda bwaranguye muri we, baraheza bakamubwira ko ari muhirwe. Mukumva umuntu yiyobewe yivugisha ibyo atazi, nobasaba nimuze mumukundire ko abuzuzamo urwamo rw'ibitagira mvura. Nimumwigireyo riho cyane rero mumubwire ko ariko arahonyanga uburenganzira bwawe
mu kuvuga ibitajanye kuri Bikira Mariya. None si igihe twumva ngo uburenganzira nawe ariho urabura guhaguruka uti wewe uriko urambunyangira uburenganzira bwanje. Kuri uno mugoroba rero agahimbare ni rwacu, iteka ni ryacu. Bikira Mariya ni nyina w'Ekleziya. Ndabivuze ndabikura hehe? Aha rero sinifuza kuronderera hanze atari kubigisha bacu, ku nyigisho abungereracu baduhaye muri ya nama nkuru y'Ekleziya ya Vatikano ya kabiri yaba kuva 62 gushika 65. Mu nyigisho iraba Ekleziya itangurwa n'aya majambo: Kristu niwe muco w'amakungu, Lumen Gentium. Mu kigabane c'8 niho batwigisha Bikira Mariya wariwe. Mutega amatwi rero abo bungere, nukuri barasa ku mayange basubira iryo teka ry'umubyeyi bwa Bikira Mariya. Mu numero ya 52 bati ubutigu bumaze kugera, Imana yarafashe ingingo yo kurungika umwana wayo w'ikinege Yesu Kristu yibarutse n'umupatoni. Nibyo dusanga Michete Paulo Mweranda yanditse Abagalati ikigabane cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Uko niko Yesu jambo wa data yigize umuntu mu mbanyi ya Bikira Mariya ku bubasha bwa mutima mweranda. Icyo kinyegezwa cyagenewe twebwe Ekleziya ya Kristu. Muri Bikira Mariya rero duhicubahiro nyina w'Imana yacu n'umukama Yesu Kristu. Iyo numero irahambaye, niyo twugururira Mariya wariwe, niyo twugururira cya kivugo wa mutwe nababwira ndi Burundi ni igihugu cya Bikira Mariya. Kuko turi igihugu cya Yesu Kristo, nta handi bivuye. Mu numero ya 53 Bikira Mariya ni umubyeyi w'ukuri wa jambo yigize umuntu, ni nyina w'ukuri w'umucunguzi wacu. Yararonse iryo teka n'ubwo butumwa bw'agakura bwo kuba nyina wa jambo, uwo mwigeme w'agatangaza Mana data yiremeye kandi agacungura afatiye ku mwuka umwana yobyaye yari gutanga kugira ngo imukize igicumuro cyose. Ariko kandi Bikira Mariya ni umwana ava kuri Adamu, ni umwana w'umuryango w'abantu bose. Erega nicyo gituma ari nyina wabo bose babaye ingingo z'umubiri wa Kristu, kuko yafashije umwana wiwe kutuvukisha muri Ekleziya. Twebwe ingingo z'umubiri wa Kristu abereye umutwe. Iyi ni inyigisho ya Augustino Mweranda, inyigisho yihweza iteka ry'ubwigeme bwa Bikira Mariya. Augustino Mweranda ati ni umwana wo mu muryango w'abantu bose, nicyo gituma ari nyina wabo bose babaye ingingo z'umubiri wa Kristu, kuko yafashije umwana we kutuvugisha muri Ekleziya. Twebwe ingingo z'umubiri Kristu abereye umutwe.
murabamwumva mubure kuzigama iyo nyigisho neza ko twebwe turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Emwe nangwa Bikira Mariya ni umubyeyi yatwibarutse. Jewe ndi mwene Mariya, muvukanye mwene Mariya uri ngaha mu babikira. Yego urafise bene wanyu n'abasazawe batagira umubare, himbarwa aribo. Kubera icyo Bikira Mariya ari muri Ekleziya. Bikira Mariya ni umwana wa Ekleziya, ariko kandi akaba nyina wayo muri Ekleziya. Nawe basa, nawe banganya iteka. Igihagarara afite muri Ekleziya aracyisangije. Nicyo gituma Ekleziya imufitiye urukundo rudasanzwe rw'umwana agirira nyina wiwe, urukundo rwisangije imero, urukundo rw'umwana akunda uwamubyaye. L'Église aime Marie comme il convient pour une mère très aimante. Nukuri ndizeye ko aha hose muriko murageza kwicura, bambi muriko murageza kwegeranya wa mutwe w'ikigwa baduha bati Uburundi ni igihugu cya Bikira Mariya, mbure kuba umwana w'amahawe. Emwega nukuri genda umwana w'amahawe, mbere ubwene gihugu bwanje bumfatanya na Bikira Mariya buri imbere y'ubwangize Uburundi bwa Nyaburunga. Tubandanye n'ubundi tubandanya dusoma ya nyigisho inimero ya 54 ivuga bambibona muri Bikira Mariya nyina w'Imana, nyina wa Kristo na nyina w'abantu bose. Nyina w'Imana, nyina wa Kristo na nyina w'abantu bose. Ubwa mbere imbere y'abandi bose nyina w'abemera Kristo. Bikira Mariya ni wazi ubwo nyene inyuma ya Kristo muri Ekleziya, agaheza akadutwara atujana kwa Yesu. Kubera icyo ni mawe, twebwe twemera Kristo ni mawe. Biratangaje rero kumva ngaho mu mihani wanyu abavuga yuko bemera Kristo mugabo ntibemera nyina wiwe. Erega murabibabwira, murabavunira akagohe yemwe, murabavunira akagohe. sirimwe sikabiri. Ibinyoma ngivyo bikwira imirabe, bikwira imbinga, bigashika kure. Nukuri simworaba. Inumero ya 56 itwereka inyigisho ya Irene wo Mweranda. Inyigisho ishika ku nyota abakunzi ba Kristo umwana wa Mariya. Umvirize neza. Ati ipfundo ryazanywe n'ubugaba bwa Eva ryapfunduruwe n'ubugamburuzi bwa Mariya. Icyo Eva umwigeme wa mbere yabohesheje n'ukutemera kwiwe, Bikira Mariya yakibohoje ukwemera kwiwe. Urumvaga yemwe? Nihagira uza kubihinyuza ndaha. Bikira Mariya rero yarahaye ubuzima abantu bari batamitswe urupfu na Eva. Bikira Mariya yahaye ubuzima
abantu bari batamitswe urupfu na eva. Agatangaza Bikira Mariya ni mawe, Bikira Mariya ni mawe. Semwe nta mpari jewe mbona, nta n'ukwijijanya imitima, eka nta kibanza cyabyo, mu numero ya 58 bati babunge bati turazi ingene Bikira Mariya azoherekeza umwana wiwe mu gikorwa cyo kuducungura. Nimuze tuvuge iki kiringo cya nyuma cya Yesu ari ku musaraba, niho twamuhabwa na Kristo. Ari ku musaraba, mu mwigisha Yesu yakunda ngo atuzigame, atwibarukire ekleziya, aduterere. Yesu abivuga muri ano majambo ati mugore, nguyu umwana wawe, ego nubyiyumvemwo muvukanyi, uri umwana wa Bikira Mariya, uri umwana wiwe yakwibarutse muri icyo gihe kigoye, muri icyo gihe kibabaje. Mu numero ya 59 Bikira Mariya mu isenakuro ari mu gisabisho gitakambira Data ngo arungike mutima mweranda ekleziya ishobore kuvuka. Iki kiringo rero cy'ubuzima bwa Bikira Mariya nimuraba ingene gishajije, kirasa cyane n'igihe Bikira Mariya yasama Yesu mu mbanyi ku bubasha bwa mutima mweranda. Nimumvirize yemwe iyi nyigisho y'abungere bacu muri icyo gihe. Papa n'abepiskopi bari hamwe bati, kuko Mariya yabaye nyina wa Yesu, we mutwe wa ekleziya, niko abaye nyina w'umubiri wa Yesu, ariyo ekleziya twebwe turi. Agatangaza nkako. Dukomere ku ijambo, tuduje mbere ku ijambo. Ubu mwese muri ko murabona ingene umukama yatugabiye uwo muvyeyi. Ewe Burundi urahiriwe wewe wifitiye Bikira Mariya, bwa muvyeyi akondagura, bwa muvyeyi agukingira, bwa muvyeyi agusabira kugira ngo amagorwa y'inosi ntakumira ubona. Mu numero ya 60 Bikira Mariya ni umuvyeyi w'abantu. Ariko iryo banga rya Bikira Mariya ntiritangira na gatoyi igikorwa gihambaye cya Kristo, we muhuza w'abantu n'Imana. Ngiki kindi babavukanyi bacu bahora batubwira ngo Bikira Mariya ni kuki mumushyira hagati ngo mbega ngo murasenga uwo mupfasoni. Ifu nimuteshwe mute. Bikira Mariya ni umuvyeyi w'abantu. Ariko iryo banga rya Bikira Mariya ntiryigera ritangira igikorwa gihambaye cya Kristo, we muhuza w'abantu n'Imana. Noneho rero bavukanyi, jewe sinigeze mbona mawe atangira icyo ntera iteka. Sinigeze ndabibona. None byoza kuboneka muri Bikira Mariya. Emwe twarutamenya.
mu ntumbi ya 61 niho bagira bati ko Bikira Mariya yafashije umwana we kuducungura mu kumubera umubyeyi no mu kumuherekeza mu ibanga ryiwe ryose ryo kuducungura nk'uko Mana Data yabitegekanije. Bikira Mariya ataba umubyeyi wacu dufatiye ku icungurwa ryacu ryaranguwe n'umwana wiwe. Mu Gifaransa bagize bati la Vierge Marie est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce notre mère. Emwega Bikira Mariya ataba umubyeyi wacu dufatiye ku icungurwa ryacu ryaranguwe n'umwana wiwe. Agatangaza nkako dukomeze ngira ngo namwe bwe muriko murabona iyo dutera tuja turemeza tudatekereza ku Burundi ari igihugu ca Mariya n'igihugu ca Bikira Mariya, mbere n'uwundi wese aciyitirira nibwira yuko yociye kuri uyo mubyeyi Mariya. Mu numero ya 62 bati Bikira Mariya ni umubyeyi w'inema zose. Kuva umunsi Bikira Mariya yemera kuba nyina wa Jambo yigize umuntu ngo aducungure, ubuvyeyi bwa Bikira Mariya kuri twebwe abemera ntibwigeze bureka kutugirira neza gushika ku muntu wa nyuma azohamagarwa n'Imana muri Kristo umwana wayo. Bikira Mariya kuko ari umubyeyi w'inema zose. Nkako Bikira Mariya amaze kurizwa mu ijuru ntiyatereye hasi iryo banga ryiwe ry'ubuvyeyi kuri twebwe, ahubwo ubu ni hari bandanya akatubera mu ngoro ku buryo bwinshi kandi butandukanye ngo adufashe gushikira ubukiriro bw'imyaka yose. Eka naka ndakababwira mu majambo apfunyapunye ingene abungere bacu bakavuga mu rundi rurimi bati son amour maternel la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas achevé. Ariko bagasubira kandi bakadukebura bati icyo gikorwa cy'umubyeyi Bikira Mariya ntikigera kijya hejuru y'igikorwa ca Yezu Kristu cyo kuba umuhuza w'Imana n'abantu. Son rôle de Marie est subordonné à la médiation principale et unique du Christ Sauveur. Ego tubandanye dusome muri iyo nyigisho mu numero ya 67 niho rero batubwira bati iyo nyigisho ya Eklezia Gatolika ibwirizwa kumenyeshwa atabwoba, ibwirizwa kumenyeshwa atagukekereza kuri yo. Abakristo bayakirize n'umutima wuzuye urukundo rw'umwana atura umuvyeyi wiwe. Murumva yemwe n'ukuri je nashatse kubakoreza urutoke kuri iyo nyigisho y'agakura iturutira izindi zose twagiye turakira muri iyi myaka 50 tugarutse ku ijambo ririko riraduherekeza naryo rero ni Uburundi ni
igihugu cya Bikira Mariya turiko turabona ko natwe abakristo mu Burundi tutava mu gitigiri cy'abana ba Bikira Mariya, ko ahubwo turaba mbere mu kuba hafi y'umushaha wa Bikira Mariya, umubyeyi w'abavukanyi b'umwana wiwe, bavukanye inkunda. Kuko ekleziya iri mu Burundi, n'Uburundi rero ni igihugu cy'umubyeyi Bikira Mariya. Ko ekleziya iri mu Burundi, ko ekleziya iri mu Burundi, Uburundi ni igihugu cy'uwo mubyeyi Bikira Mariya. Ekleziya ngaho iwacu iriko iregereza imyaka 120 aha turi. Ekleziya yahashitse harashize imyaka 118 kuva mu ntango twarereshejwe urukundo rw'umubyeyi Bikira Mariya. Abatumwa b'Imana batumenyesheje inkuru nziza ya Yezu Kristo, bamye badukebura ngo twerekeze amaso kuri nyina wa Yezu, ariwe mawe, kuko nyene batweretse ko dusangiye ababyeyi na Yezu we nyene ubwiwe. Dawe niwe se w'umukama wacu Yezu Kristo, se w'umukama wacu Yezu Kristo niwe dawe. Nicyo gituma Yezu atwigisha ko mu gusenga twovuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru. Uko mvuga dawe wa twese ari mu ijuru, niko nca niyumvira kandi ngashyiza ku mutima mu kanyamuneza kanini ko mawe bambe kose, ko nyina wa Yezu ari mawe, ko nyina wa Yezu ari mawe. Abo twese muri iryo jambo twese tuvuga dawe wa twese, n'abantu bose iyo bava bakagera, kandi na Kristo arimwo. Icyo nicyo gitangaza Mana Data yagiriye iyi si, mbere amadini menshi akazira ibanga ry'abakristo kubera ico. N'ukuri Imana yatugiriye igitangaza aho yatwimenyesha ko ari Data, kuko ari se w'umukama wacu Yezu Kristo. Byongeye Kristo ahejeje kutunywanisha na se wiwe mu kubabara kwiwe, mu gupfa kwiwe k'umusaraba no mu izuka ryiwe, niwe abwira Mariya Madalena mweranda, wa mutumwa ku batumwa ba Yezu, ati tebuka uje kubabwira, uti tebuka uje kubabwira ko nduze kwa dawe ari we so wanyu, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Tubisanga mu nkuru nziza yanditswe na Yohani ikigabane cya 20 umurongo wa 17, nduze kwa dawe ari we so wanyu, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu bavukanye. Ubwo n'ukuri ntimuheza mugahimbarwa mwumvise ibyo. Erega muri ayo majambo turarekuriwe no gushyira Bikira Mariya hambavu, tuti nyina wa Yezu ni mawe, nyina wa Yezu ni mawe, nyina wa Yezu n'umubyeyi wacu. Ntibitangaje rero ko abungere bacu aha mu Burundi mu 61 bashikirize umubyeyi Bikira Mariya Uburundi, iyo ekleziya ibamwo, ngo uwo mubyeyi atagira agahonzi, atagira akazinja, yama dukandira mu bihe byose, mu bihe bihimbaye n'ibigoye,
mu bihe binejereje n'ibihahamura umutima kubera imvo zose duhejeje gusigurwa n'abungere b'Ekleziya bari bashashe mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Twebwe turi abana ba Bikira Mariya ubutakimuva mu mugongo. Turi abana ba Bikira Mariya ubutakimuva mu mugongo. Nama jewe mbonye abakristo bariko bararagana ukwemera kwabo, harya bateruye ukuboko bakakwerekeza Bikira Mariya bakakumuha bakishikana bonyene ubwabo ata kintu na kimwe basigaje inyuma. Jewe mbora nezerwa, mbora numva yuko atakizongomakoma kuko umuvyeyi Mariya yamazingiye. Bikira Mariya atwama hafi. Erega suko turi ba Rugonga ihibambewe. Bikira Mariya nari hafi yacu kubera ko twaba turi ba Rugonga ntirikave. Oya. Bikira Mariya ari kumwe natwe kuko dutinya ko cya gisizi mwe Satani cyohava kiturota. Bikira Mariya yamana natwe kubera ko za ngorane zituma igihugu cyacu kitabagurika zohava ziduhitana tukica Uburundi bw'umukama, aho twobandanije tubukiza mu kubumenyesha ubwami bwa Kristo. Mbere akaranga k'abakristo b'ukuri nimwumve yemwe, akabanga k'abakristo b'ukuri, akaranga k'abakristo buzuye nuko bemera bagahekwa na Bikira Mariya ngo abagumize mu ngobyi y'ukwemera kwiwe kutagira inenge kandi kutigeze kuja kure y'ishaka ry'Imana. Kuva wa munsi yavuga ati jewe ndi umusavyi w'umukama nibimbere nk'uko bivuze. Muri iyo micungararo mubamwo si bake babatetagiza ngo musenga umugore yitwa Mariya, mbere bakabibabwira bakagereka ko ari wo bazi Kristo kubasumbya. Nawe bazi ihibambewe. Jewe nobasubiza ko mbimbawe no guhorwa mawe kuko ndi umuvukanyi wa Kristo, mfatiye ku ibanga ry'ukwemera n'ibyo gucungurwa nahawe n'uwo Kristo nyene. Nimuvire hasi rimwe ariho mwemanje mudatinya ubuvyeyi bwa Bikira Mariya ku gihugu cyacu. Mbere kuko muzi ko muri abana ba Data, mugire muti ukuba abana ba Bikira Mariya bigenda bibangabanganwa nuko ndi umwana wa Data. Ndiko ndabona abantu kandi biranezereza kenshi kubona bambaye isapure ngo berekane ko ari abana ba Bikira Mariya. Ejo bundi nari mu isabukuru ry'urwaruka mu ntara y'ubutumwa ya Karuzi, niho urwaruka rwacu rwansaba ko nobwira abasaserdoti n'abihebeye Imana bose ngo bagire nkabo bambara isapura habona. Nanje nagiye nkora mu mufuko ndasokorora isapure yanjye ngendana ndabereka ko hamwe n'abandi ba Kristo natwe abasaserdoti n'abihebeye Imana tutigera twibagirira imuhira ikigwanisho kiruta ibindi byose, ishapure dutura umugabekazi w'inzinzi zose. Kuva wa munsi wo kwishikana k'umuvyeyi Mariya duhejeje kuraganira twese abakristo b'i Burundi duca twemeza
ko turi igihugu cya Bikira Mariya. Nimwiyumvire namwe muri iri si gusa abakristo bashoboye kumanika ka akaboko bishikana kuri uwo mubyeyi nyagukundwa bamubwira ko bamwiyeguriye burundu. Kira noneho nk'uko nabivuze, nta mukristo w'ukuri atiyeguriye Bikira Mariya. Mbega wokunda umwana ukanka nyina yamubyaye, wohava umubeshi, wohava mbere uba n'umuhakanyi. Noneho rero ntibikabe bavukanye inkunda. N'ubu nkundira nsubire nsimbize gatoyi, Uburundi ni igihugu cyamye kizigira nyina w'umwami ariwe Mugabekazi. Nako sinobora kukavuga kandi kari mu mico yacu. Nitobora kugubitiza agatima ku mutima w'akaranga k'umurundi wo hambere aho. Mu gihe twari tugitwarwa n'umwami, twamba dufite agatima karebaganira nyina wiwe. Erega n'ubu uramukije urugo hanyuma ukakirwa n'umwamikazi warwo, ntubura icyo waje gusaba. Nkako niwamenya kwicuje gusaba kiri mu nzu cyanjye ko ari kizoronderwa. Byongeye kandi kubera ya nama yabwirizwa kuba mu rugo, niwaheza akavuga yuko wogabirwa, yuko wotizwa, cyanjye rero bagaheza bakaguhakanira ko cya kindi urongera atakiriho. Mu rugo rw'ubutatu bw'Iranda hariho umubyeyi w'umwami wacu Yesu. Uwo mubyeyi ni Bikira Mariya, nyina w'umwami ariwe Mugabekazi. Turazi neza yuko yari afite ijambo rihambaye cyane mu gihugu ku bantu bose bakukira uwo mwami. Ibyo yavuga cyarubahwa rwose. Nicyo gituma abasabyi bamucako cyane cyane abarondera ingabo. Si rimwe si kabiri rero uwo Mugabekazi yaheza akabwira umwami ko yogabira uwaje, mbere akamufasha gufata ingingo igororotse mu gihugu ciwe. Iyo ngingo yarashimwa. Niho rero n'abandi bashingantahe b'umwami baheza bakamuhanura kugira ngo bashyire amazinda ku cyo bashaka kubwira ingoma. Abarundi rero turashima guca kuri uyu mubyeyi, tugashobora gushikira n'ingoga icyo twifuza. Twavuze igihagararo cya inarugo mu rugo rwiwe, atari iby'ubu bya Nyimiti. Inarugo yamanye ikibanza cubahwa mu mico yacu. Nibwira ko mbere n'abarata za nyigisho zihaye umupfasoni bimwe byo kumuta mu rudubi, feminisme, ethique mondiale, nyabuna yemwe murabyitondera, murabyigirayo. Ndababwiye n'ukuri ntacyo baturusha mu gusonera igihagararo cya inarugo mu rugo rwiwe. Novuga ahubwo ko tunabarusha kubaha uwo muntu. Tuzi neza ko ijambo ryiwe ritigera rirutwa mu rugo, naho atari waseruka ahabona ngo ashikirize cyaba yiyumvira ku cyo yasabwe. Nanone uwashikiriza ijambo we waramuzi. Kuri twebwe abarundi rero, cyane ku bantu bamenyereye ingiro n'ingendo yo mu Burundi, ntibitangaje ko Bikira Mariya aronka ikibanza cy'agatangaza
mu mutima w'abakristo mu Burundi. Turazi icyo uwo mugabekazi w'ijuru ashobora kuri bene ryo. Turazi icyo nyina w'umucunguzi ashobora kubyiza bitangwa n'umwana wiwe. Harageze mbere aho twibera nka Bernardo Mweranda igihe yigisha ati urashaka kuza kwa Yesu gahewe ca kuri Mariya. Urashaka kuza kwa Yesu ca kuri Mariya. Ako kajambo nimwarabiye nari kagufi. Ni kagufi. Murakige ku mutwe. Ushaka kuza kwa Yesu ca kuri Mariya. Iyo mpaduro yemwe kuri uno mugoroba muyitware. Urashaka kuza kwa Yesu ca kuri Mariya. Wewe yavyandika mu Kilatini ati ad Jesum per Maria. Sibibwiwe babandi turabana ijisho rikengerana, abantu basanzwe canke banyokuru ihibambewe. Nibibwiwe mwebwe abanyabwenge, mwebwe abahinga, mwize imibano y'abantu, mwize ibiraba umutima w'umuntu, la psychologie. Mwebwe mwize ibyo, ni mwebwe ibyo bibwiwe, ni mwebwe mwasomye byinshi, kuko abandi bobo tubyemera n'ingoga kandi bikanatubumba. Nibibwiwe mwebwe abahinga ba politiki, mwebwe abahinga mu butunzi, mwebwe abahinga babungabunga amagara y'abantu. Nukuri ni mwebwe shaka yuko mubimenya, shaka yuko mubyakira. Ushaka kuja kwa Yesu ca kuri Mariya uzoshikayo n'ingoga. Nitwaba rero dushaka kuja kwa Yesu natwe ntidutinye cyane ntitugire isoni zo guca kwa Bikira Mariya. Kubera iki? Amuzi nk'uwamubyaye. Ngaka akajambo keza cyane. Bikira Mariya atebuka kudushikana kwa Yesu kuko amuzi nk'uwamubyaye. Nico gituma rero bavukanye dushobora kwemera kandi tukemeza ko Uburundi ari igihugu ca Bikira Mariya. Naha ndiko ndavuga umengo mbaye nka wa wundi akubitwa ashaka kurira. Sinayibabwiye mu ntango, nabibabwiye ni jewe n'ukuri nta kintu nongera kubyo muhejeje kwivugira, kubyo muhejeje kuririmba. Intambo iri mu akanyamuneza, iri mu kwemera gushitse kwibonekeze. None se noheza nkamutambira nk'uko mwamutambiye, ntemera ko ari we mawe, ntemera ko ari we angira imbere muri byose. Umukristo mu Burundi niyobwirizwa kwitura Bikira Mariya, aramutse agendera inziro n'ingendo kama yiwe. Niyorinze kwingingirwa kwakira Bikira Mariya mu nziwe, cyane kwakira Bikira Mariya mu kwemera kwiwe. Niyorinze kurinda kwingingirwa kumwambaza nk'uko Bikira Mariya mwigiye, nk'uko Eklezia bitwigisha. Noneho rero uko niko biri bavukanye. Babungere bacu kuva mu ntango baritwaraje kutwigisha ikibanza cya Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo nyawe. Baba patiri bera, baba Bikira bera, n'abandi bamisiyonari baje kutwigisha. Abo bungere nyene bamye baturemesha mu cyubahiro no mu ijambo twoshikiriza Bikira Mariya mu masabamana yacu, bafatiye
no kuri iyo mico yacu ubuti bumaze kugera mu 1961 abungere bacu barahejeje baraduheka twese baratuzana kuri uyu musozi wa Mugera baradushikana twebwe Burundi baradushikana kuri uwo muvyeyi babitumwe n'igihe gishaka cy'ubuzima bw'igihugu cyarimo ingorane zitaringe mbere n'uno munsi mbona zikiduhanze bavukanye ingunda izo mvo zose ziraturemesha kandi zikadutuma twishikana kuri Bikira Mariya atagahigihigi atakwinebagura ngo iyo tubigize twoba turiko turahunguza mu gusenga canke ngo turenze urugero ukwemera kwacu kuriserura kose kandi tugakurikiza inyigisho yamyihererekanwa muri Eklesiya twese mbere twokwamye duhurumbira iyo nyifato twakiriye cyane wa munsi twaraganira kuko twasozereye uwo mugirwa wo kwemanga batisimu yacu mu kwishikana kuri Bikira Mariya jewe rero ndakekereza emwe ndi mwene Mariya ubwene gihugu bwanje n'ubwa Bikira Mariya kandi noneho na so wawe umwerekwa na nyoko niwe akubwira ati urya niwe so wawe none murinzi kigabavukanye kugira ngo duserure cyane cyane twereke abandi ba Kristo twereke abandi bantu ku Burundi ari igihugu cya Bikira Mariya ejo hirya y'ejo ntimutinye kubishingira intahe murakoze.